Muri benshi muri kumwe n'isanganiro turabaramukije tubahe nikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikena ry'igitoro ryaratumye imigambi ya leta itarangurwa ku rugero rwari rwitezwe mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka wa 2022 ushira 2023. Agahaze gashikirizwa n'abashinga amateka bari kumwe n'abakenguza amateka. Umushikiranganje wa mbere abashikiriza ibyaranguwe kuri uyu wa kane muri ico kiringo. Nayo abarimyi bakoresha umwavu kama mu ntara ya Kayanza barashima umwimbo baronse. Adele niyo saba ajejwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara abahamagarira abo barimyi gukoresha uwo mwavu bawunywanisha n'umwavu w'ikizungu. Ido nido ni muri ano makuru tubahaye ikaze. Twongera kubaramutsa tubaha ikaze muri ano makuru. Itoni 3 z'umwimbo w'ibiraya nizo ziboneka ku murimyi akoresha umwavu kama mu ntara ya Kayanza. Ni mu gihe bagikoresha umwavu w'ikizungu batarenza itoni 2. Adele abarimyi bo ku mitumba ya Bubezi hamwe na Maruri naho muri iyo ntara ya Kayanza babivuga bakaba bashima urugero basigaye bimbura ko. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Uyu mwavu kama ukoreshwa mu burimyi, abarimyi twahuriye ku mitumba Maruri na Bubezi komine n'intara ya Kayanza basigura ko iyo fumbire kama yabazaniye akarusho mu burimyi. Twasanze ubu turima ibitegwa tukarima uburimyi kama, uburimyi bushobora kudukingira ibidukikije tutibagiye mu bidukikije ko ari twebwe abene gihugu tukakingira n'isi. Twebwe ifumbire kama ngene tuyikora dukoresha ivyatsi by'imborera, tugakoresha nime, tugakoresha titoniya, tugakoresha umunyota, tugakoresha umunyu n'utundi dushobora gushiramwe kugira ivyatsi bishobore kuba imborera bicike umwavu w'ikirundi. Akunguko nuko umuntu abirabira ku byo aba yarasanzwe yimbura. Nk'ahantu umuntu yateye nk'ibiro nka 5 ugacubona yuko uri kurahakura nk'ibiro nk'ijana canke byababa nka 80-70. Ariko nk'ubwa mbere nk'ahantu wateje n'ibiro 200 ugasanga nta n'ibiro na 50 wahakura kubera yuko uba wabiteye nabi. Uwo mwavu rero ku rugero rwayo tuba twawukoresheje uramera. Kandi kenshi na kenshi twakoresheje umwavu w'ikirundi no wakama ibintu ntibinakoroka ntibinakarirwa no kurwara. Abo barimyi bagahamagarira abandi kwijukira gukoresha uyo mwavu kama kuko ukingira isi ndimwa ikaguma ifise akanovera. Abandi rero no bahamagarira kwijukira iyi migambi na cyane twebwe bakanatwegera kuko nk'ubu unya tumaze kumenya gukoresha imyavu. Nababwiye yuko maze kuba nahora nkomanda nk'imifuko 4-5 ariko ubu nyangeze ku rugero rw'umufuko umwe, ahubwo je mbere ubungwiza intuzenya amashwagara. Shwagara niyo ngura nyinshi kubera izirakangura ubukankwa cyamfashanya. Bagenzanje babarimyi nuko nabo bokwijukira bakaza tukabigisha ngene dushobora kwihingurira umwavu w'ikirundi, hama nabo bakabandanya bakoresha iyo fumbire twihinguriye kugira bakingire ubuzima bwabo. Chantal Ntakarutimana icegera c'umukuru w'umutumba Bubezi arongoye n'amashira hamwe ahurikiremwe abarimyi arashimangira igikorwa kijanye no gukoresha umwavu kama ko vyatumye hariho vyinshi vyahindutse mu bijanye n'uburimyi. Bavyakiriye neza cyane kuko basanze bigabanura uburyo twahora dukoresha.
mu bijanye n'uburyo murazi ko ubukene busanzwe buhari mu bantu rya haje umugambi uza gupfunya urugendo rw'umwene gihugu aca wakira n'ingoga yego turabigisha tukagenda ku kibi tukabereka ngene bawihingurira twe nitwe twabanje kwiherako baraza turabereka ngene tuwihingura ubugishika ubure uwipfuje yuko tumufasha turagenda tugakorana tukamufasha nawe tukamwereka ngene bawuhingura. Uyu mwavu kama umaze gukoreshwa n'abarimyi ku mitumba ibiri ariyo Bubezi na Maruri, abarimyi barabyishimira kuko ngo babonyemwo inyungu mu bijanye n'umwimbu. Jean-Marie Mayonga urakenuye. Adele Niyonsaba ajejwe igisata cy'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Kayanza ameasigura ko gukoresha umwavu kama bituma isi dataka novera, agahamagarira abarimyi gukoresha uwo mwavu kama ariko bawunywanisha no w'ikizungu. Adele Niyonsaba: icyo tubwira abarimyi nuko imyavu ya fomi ntago uja kuyikoresha utakoresheje imyavu y'ikirundi. Ku mwavu w'ikirundi niwo utuma n'ujya wundi ukora neza, kandi umwavu w'ikirundi niwo ufasha cyane bugijya izari iri bwuhirire, bigatuma na bwa buryohe tuba twifuza kwisigumana bushobora kumara mu gihe kinini. Mukoresheje ibyo w'ikizungu gusa urumva ko ubwo buryohe budaheza mu mwanya munini. Rero imyavu y'ikirundi iratuma uburyohe twa twifuza kwisigira kugira yibuke cyane bumara igihe kinini, bigatuma iyo wawukoresheje no mwirima rikurikira biheza bikagira kumbura ikimazi gusumba hakukoresha imyavu ya fomi gusa. Rero nuko duhimbiza abarimyi bose ko imyavu y'ikirundi ko bategerezwa kuyikoresha bose kandi bakayijukira cyane. Ejo gituma kuba twasabye abarimyi ko bateza kumenya yuko ubworozi n'uburimyi ko bifatanye, udashiye korora igitungwa kinini no kuvuga inka afume yorora ibitungwa bito bito bishobora kumuha umwavu, hamwe umwavu naho heze mufashe gutabira amatongo yiwe. Amakuru yacarabandanya. Amahimiriza yakozwe mu kuvyerekeye kugwanya amabafatiye ku gitsina yarafashije ko aja habona, nayo ibiharuro vy'abayakoregwa vyegeranywa biriyongera mu gihugu. Mu ruganda rw'urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi Kafobe kuri uyu wa kane, umunyamabanga mukuru w'urwo runani ahamagarira abantu bose kugwanya no gushengeza abakora ayo mabi. Kurikira umushingwamanza Therese Ntijinama. Ufise uruhara yagenwe na leta canke asanzwe ari mu kibana aho ayo mabi abera canke mu buzi butandukanye, agire nawe umuganda aterereye kugira ayo mabi ashobore kugabanuka. Nivyo bijya bitigira igituma binaboneka nuko uguhimiriza mu makoraniro yagiye araba canke mu vyigwa vyagiye biragirwa, abantu bose bajijutse bakemera kuyavuga no kuyakinga. Ni naco gituma ibiharuro byaduze. Ubu rero ku biharuro byose twabiboneye hamwe ko byaduze, umwe wese ahatumbereye hose duhereye kuri leta tukaraba izindi nzego zifasha, haba igipolisi, haba abashikiriza amanza, haba amashiramwe adahari n'inyungu z'amafaranga, haba no mu kibano n'abavyeyi mwumvise ko twabasasibirije kugira bafashe muri ryandero y'ikirundi. Utangure kurera umwana umwereka ko umwana w'umuhungu n'umwana w'umwigeme bangana, gutyo azobona ko iryo kumira ridashoboka. Igikuru nuko umwe wese yogira uruhara afise ruboneka kugira ayo mabi agabanuke kurusha, binakunze atuzwe. Ikiyaga Tanganyika kizoba cyugaye mu kiringo cy'amezi 3 kuva muri Rusama gushika muri Nyandagaro. Bishikirizwa n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije, ashikiriza icegeranyo inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri. Akaba yashikiriza rero ku kijanye niroranishwa ry'ibikorwa by'amashirahamwe yo ku mitumba hamwe kandi n'umugambi w'iterambere w'amakomine PCDC mu mpfunyapfunyo. Amwe mu makoperative y'uburovyi akorera mu Rumonge akaba asanayataye icizere. Mbega suko Moize Misago. Amashirahamwe y'amakoperative akora mu gisata c'uburovyi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu ntara Rumonge avuga ko afise amakuru ko cyo kiyaga kizoba cugaye muri ico kirengo. Umushingamateka Antoine Manirambona agashaka kumenya nimba ho baharabaye ukumvikana hagati y'ibihugu bisangiye
15 z'ukwezi wa gatanu gushika itariki 15 z'ukwezi k'umunani ico kiyaga kizoba cugawe. Hanyuma rero amakenga canke umwizero muke bafise twagomba kubaza none ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi buriko bukora iki kugira ngo dira cette période ntihazobura akaboga mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi naco mbega muba mwaravuganye n'ibihugu dusangiye ikiyaga kugira ngo ejo muri Congo cyangwa muri Zambia cyangwa muri Tanzania ntibiyombore ngo barobe kuko iyo bariko bararoba amafi acagira migration vers aho bariko bararoba ico mwari mwifuje kuronka ukuvuga umwimbu tuzatukwironka. Kuri ivyo umushikiranganje yemeza ko ico kiyaga kizoba cugaye muri ico kiringo. Dr Sanctus Niragira aramutswa ubushikiranganje bujejwe ubworozi amenyesha ko ingingo yafashwe n'urwego rujejwe ikiyaga Tanganyika Autorité du Lac Tanganyika mu gifaransa. Iki singingo yafashwe n'igihugu cy'u Burundi, yafashwe n'ibi bihugu bine bihurira ku kiyaga Tanganyika arico gihugu cy'u Burundi, Kongo, Tanzania na Zambia. Yafashwe mu nico bita Autorité du Lac Tanganyika kubera hari ntumbero bashaka ko dukurikiza nk'ibi bihugu uko ari bine. Ivyo rero sigihuha nivyo baciye batubaza abene gihugu batubaje ati none ko twebwe dusanzwe twugara n'ubundi dusanzwe twugara indwi imwe canke zibiri, no kuvuga rero twe tuzatwugara amezi 6 twarabahumurije. Umushanganje Niragira akabandanya amenyesha ko ivyo kugara ikiyaga bazora bisunga ubwo rwego rujejwe ikiyaga Tanganyika Autorité du Lac Tanganyika. Umushanganje akabandanya kandi amenyesha ko hagiye kubakwa ikigo cyo kugwiza imivyaro y'ifi muri commune Isare mu ntara Bujumbura. Tukivuga ivyaranguwe ibikorwa vya leta vyaranguwe ku rugero rwa 86 kwijana mu mezi 6 ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira umwaka w'ibihumbi 2023 bishikirizwa n'umushikiranganje wa mbere kuri uyu wa kane ashikiriza ivya mucegeranyo c'ivyaranguwe imbere y'inama nshingamateka hamwe n'inama nkenguzamateka zose zikoraniye hamwe, naho abo bitorewe n'abanyagihugu bashima ivyo vyaranguwe baranegura ko hari bimwe bitaranguwe bivuye kwikena ry'igitoro. Jean Dodier Irakoze. Kubw'umushikiranganje wa mbere ku bikorwa vyari vyitezwe kurangurwa mu mezi 6 ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira ibihumbi 2023 vyaranguwe ku rugero rw'ibice vya baba 86 kwijana. Ngire nabashikirize nuko l'autodoréalisation en pourcentage ya leta ari bice 85 n'ibice 56. Hama kubijanye na todo consommation budgétaire en pourcentage kuri leta abahinga bakababonye yuko tugeze ku bice 88 n'uduce ubusa n'indwi kwijana. Nivyo rero nagira shikirize ivyo nivyo mu ncamake mu majambo make ibikorwa leta yashoboye kurangura muri iki gice ca mbere. Ivyaranguwe abashinga amateka n'abakenguza amateka barabishima, ariko bakabona ko hari n'ibitakoretse bivuye ku kubura igitoro harimo ibikorwa byo gutoza amakori n'abatagisi aho imiliyaridi zirenga 100 mu yari yitezwe gutozwa ariyo yabuze muri ico kiringo. Uyatowe ariwe Donatil yifuza kumenya neza na neza igituma cyasubiriye kubura muri iki gihe. Kuguma tubibona mu bwo gushikiriza tubamenye ico byavuye. Turagomba mu byukuri mutubwire muduhu mucukwiye mutubweke mu byukuri byavuye kuri hamwe n'umwana cyangwa n'umuntu tuzomubwira ati harabayikena y'igitoro mu Burundi bivuye kuri iki, kandi n'abamo batubaza aho hantu batubaza ati mbega iri kena y'igitoro riva kuki tukavuga turishura uno munsi nabo nyine babyiyumvire. Gervais Ndirakobuca avuga ko ubu ingorane yavuye ku kudakurikirana neza icyasabwe. Ikibazo cy'ibitoro ni kibazo
nk'uko twese tukizi ni ikibazo kijanye nuko bitava hafi yacu. Habaye agakosa gatoyi bica bigorana. Ico nosigura kuri ibi byabaye, habaye ikibazo c'abategerezwa gukurikirana ibitoro byose byari byarakomanzwe uko byagiye birinjira, kubera yuko ikibazo cabaye nuko abatuzanira igitoro hageze igihe bakabwira ati tuzanira igitoro, bakatubwira bati bobo igitoro mwakomanze caraheze kandi nicari bwahere. Mu nyuma rero muri uwo mwanya wo kuvugana nabo no guharura neza, kuko habaye rere ntoyi naho barotare yo gupakira gusa i Dar es Salaam yisha yireplekita nga ku mashene ngaho. Umushinga mateka agatongwasa asaba ko osubigwamwo ingene kizanwa kugira gitoregwa inyishu burundu, akavuga ko igitoro ari karahara mu ruganda ntibacure mu buzima bw'igihugu. Jean Dodier irakoze nawe urakenuye ku iyo nkuru yawe. Duce turangiza amakuru twari twateguye. Mwakoze bakunzi ba televiziyo Isanganiro kuba mwari kumwe natwe, tubipfurize kururanirwa n'ibiganiro byacu.